kandi kuwa mbere naho batukira mu giserukira gihugu watarenze na 2023 ku kibuga Intwari Bujumbura cyakiba gishasha kuzokinira kandi twateguye kugira Gitega mugabo twagiye tubona muri FIFA n'inarigambe muri FIFA cyatwandikira bati uko rukino rukinire ku Ntwari twavuze amakamera menshi y'imiliyoni 200 kugira ngo aho mwinjirira kubisa umuntu inyuma ukabona ati akajya ari kose mu kibuga turakabona warweka rwandika ibitsindo bambwiye ko rugeze mu Mombasa. Ayo ni amwe mu majambo ashikirijwe na Reverien Ndikuriyo, umuyobozi w'iteka w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB, no kuvuga president d'honneur de la Fédération de football du Burundi. Hari ku munsi wa gatanu itariki 27/6 mwaka wa 2025 mu kiganiro haye abamenyesha makuru imbere y'urukino rwa Nkurunziza Cup rwo kuri uyu wa gatandatu itariki 28/6 mwaka wa 2025, aho umugwi wa Aigle Noir wo mu Burundi watsinze umugwi wa The Congo Viettel wo muri Vietnam ibitsindo 3-0. Muri ico kiganiro Reverien Ndikuriyo yashikirije ko urukino ruzohuza mu giserukira igihugu w'u Burundi intama mu rugamba watarenze imyaka 23 no mugwi wa The Congo Viettel ruzobera kuri uyu munsi wa mbere itariki 30/6 mwaka wa 2025 kuri stade Intwari, rube n'urukino rwa mbere rukinirwa kuri iyo stade kuva itangura kubakwa no gusuzumwa n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA hamwe n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afrika CAF nimba ikwije ibisabwa n'amategeko. Ivyo vyatumye ibinyamakuru bitandukanye byo mu Burundi byiriwe biravuga kuri uyu munsi wa gatandatu itariki 28/6 mwaka wa 2025 ko FIFA yoba yemeje ikibuga, ko stade Intwari yoba yemereye kwakira inkino mpuzamakungu. Tokwibaza duti mu by'ukuri iki kibuga coba kimaze kwemererwa kwakira inkino mpuzamakungu? Reka ndabaramutse aho murere hose nongenda bahikaze mu idonido ry'ikiganiro ugiye gushikirizwa nanje Wilfried Irambona ku cyamakuru w'Ifisport ikorera kuri Facebook na YouTube. Wiyemeze neza ko amaze gufyonda kuri subscribe channel s'abonner kuri YouTube ya Ifisport, ukongera ugafungura agakengeri kugira ngo ube uwa mbere mu kuronka ibiganiro yanda bashikiriza. Shigire n'ibyumvi bya muri commentaire usangize n'ikiganiro abagenza kugira ngo nabo ntashobora kuba bacikwa na kino kiganiro. Ukaba utaragura akajezi ko mu giserukira igihugu w'u Burundi intama mu rugamba, dondera kuri iyi nimero ubona aha munsi, hama ndakubwire ingene uboyironka iyo jezi igiciro ciza maze tuzoje kugurura stade Intwari dushajije. Iyo nimero ubona ushobora kuyiduhamagara ko kandi ufise ibyo ushaka ko twamamariza maze bikaronkera abakiriya. Ni kuvuga ni nimero uteye 257 61 78 64 61. Please 257 61 78 64 61. Mukanya tuze idonido ry'iki kiganiro. Nkuko abenshi magiye muravyibonera kuri uyu munsi wa gatandatu itariki 28/6 mwaka wa 2025 bicana ko ku mbuga hwaniro havugwa ko stade Intwari yamaze kwemerwa na FIFA gutangura kwakira inkino mpuzamakungu. Ivyo babitumwe abavyandika babitumwe n'ikiganiro Reverien Ndikuriyo, umuyobozi w'iteka w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB, no kuvuga president d'honneur de la Fédération de football du Burundi, yahaye abamenyesha makuru ku munsi wa gatanu. Muri ico kiganiro Reverien Ndikuriyo yatanze umuco aho yamenyesheje abarundi ko urukino rw'u Burundi rw'abatarenza imyaka 23 n'uno mugwi wa The Congo Viettel muri Vietnam ko ruzobera kuri stade Intwari. Ariko kandi mu gihe abarundi bari biteze ko urukino rwa mbere bashobora kuharabira ari urutekanijwe hagati y'u Burundi no kuvuga intamba mu rugamba z'abakuze na Kenya itariki 6/10 mwaka wa 2025, navuga no makanye turimwo mu nkino zo kurondera itike yo kuja mu nkino z'igikombe c'isi kizobera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika
Canada na Mexique mu mwaka uza wa 2026 ndi kuri yatanze icizere cy'uko hashobora kubera kandi inkino z'amahiganwa yo ku mugabane wa Afrika no kuvuga CAF Champions League na CAF Confederation Cup, imigwi ya Aigle Noir uvuga umugwi watwaye Primus League n'umugwi wa Flambeau du Centre watwaye Coupe du Président itekana kwakira vuba. Mu buryo bwiyaguye Reverien Ndikuriyo yavuze ati dushimire bagenzi bacu muri Vietnam kandi bahezagire ibigendo dutanguye gushikirana umunsi cyo bazokina mu Aigle Noir kandi kuwa mbere naho bazokina mu gisirikare gihugu watarenze na 2023 ku kibuga Intwari Bujumbura cyakibuga gishasha kuzukirira kandi twateguye Gitega mugabo twagiye tubona muri FIFA n'inarigambe muri FIFA cyo twandikira bati uko rukino rukinire ku Ntwari kamuce gusura kugara gushika tuje mugabo na certificat ejo narayibonye baratungikiye yuko cyemewe asigaye gusa isosiyete katuri atanga raporo ko indani mabestiere mu bakuru ahantu bameze neza niwe tukwicara ko hari indani apana bimubona hari indani hariho ibintu badusaba amakamera de surveillance parakunze yose hajya hose kuri mu kibuga ugize kubisiga umuntu yuhanwa turakubona hose ayo n'amakondisiyo basizeho turabuze amakamera menshi y'imiliyoni amajana 2 kugira ngo aho mwinjirira ukubise umuntu inyuma turakubona ati akajagari kose bo mu kibuga turakabona uruyo byose twariteguye barweka rwandika ibitsindo bambwiye ko rugeze i Mombasa nabwo yari ko ruraza ku buryo twibaza yuko imigage ya Aigle Noir na Flambeau izokina championnat d'Afrique mu Burundi wacu amamuze mu byine kandi ndabona ibi bintu umuntu ari kwagwa abandi bari kuragwanira igihugu kuri stade yenda bashigikire utwenge ushaka utwenga no gutwengera tumuntu wa imyaka myinshi urondere umuti utakugwa dore gutwenga birakugwa rero nibyo tukeneye abantu mvuga niba ari amahera menshi muguze 10,000 dushe kuri senyeri muvuga ati nayo dufise dushe kuri bibiri none kuri stade hajya abanyagihugu 25,000 bazokwinjira ku buntu kabambaye umupira n'umuhondo. Ku rundi ruhande Elize Niyubahwe icegera c'umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB itanze umuco mu kunganira aho avuga ko ikibuga Intwari kitaremererwa kwakira inkino mpuzamakungu bivanye n'uko ibikorwa bitarahera, ariko yemeza ko bahawe uburenganzira bwo kwakira urukino rumwe akaba ari urwo rukino ruzohuza intamba mu rugamba na Vieté de Congo nubwo bari munsi y'imyaka 23 b'intamba mu rugamba ku munsi wa mbere tariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka 2025. Nkuko tubisoma ku nkuru ikinyamakuru Iris News cyatanze kuri uyu munsi wa gatandatu tariki 28 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka 2025, Elize Niyubahwe yavuze ati ikintu cabaye nuko ishirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA ryemeje ko umusezero washizweko canke burya bwatsi bwashizeko bene ukuntu washizweko bikwije ibisabwa no kuvuga certification de la pelouse synthétique. Abandanya ati ariko stade ntigizwe n'ikibuga gusa, hariho n'inyubako be n'ibikoresho, ivyo navyo hari ibiriko biraherahezwa. Niyubahwe yamenyesheje ko ishirahamwe ry'umupira w'amaguru ku rwego rwa Afrika CAF ariryo rizoza kubisuzuma, bivuze ko gushika ubu ikibuga Intwari kitaremererwa kwakira inkino mpuzamakungu kuko ico bita homologation kitaraba. Yasozereye ati urukino rumwe rushobora kuhabera nta kibazo biteye, ahubwo abahinga bavuga ko ari vyiza kubera hari utuntu bashira mu rya musezero twitwa granule duca dusanzara tugakwira hose, kikaba ikintu ciza cyane. Birumvikana rero ko ikibuga Intwari kigiye kwakira urukino rwa mbere ruzohuza mu giserukira gihugu w'u Burundi abari munsi y'imyaka 23 n'uno mugwi wa Vieté de Congo kuri uyu munsi wa mbere tariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka 2025
ariko bidasiguye ko iki kibuga kimaze kwemerwa kwakira inkino mpuzamakungu nk'uko nababwiye ico bita homologation. Meruka kubabwira ibijanye n'isanganya ryabaye aho ipoto y'amatara yariko irashingwa kuri stade Intwari yahenutse maze uruhande rw'ikibuga yaguyeko rukononekara gato. Abenshi baracibaza mbega ivyo ntabwo bizoba intambamye yo kugira bemereye kino kibuga, mbega hoho ivy'iryo sanganya ubu bigezehe, vyoba vyaratorewe umuti? Mu vy'ukuri ivy'iyo poto kuba yarahenutse ntabwo bishobora guhagarika ko ikibuga gisuzumwa, ntibishobora kuba intambamye yuko cemerwa, ariko kandi akarya gakosha karamaze kuba gakosorwa, ubu vyaratorewe umuti, ipoto yaramaze gushingwa ihagaze bwuma, ndetse na rwa ruhande rwononekara rwarasanuwe, ibintu bimeze neza cane. Ikinyamakuru Ifisport kizoguma kibakurikiranira hafi congera kibashikiriza uko ibikorwa vyo kubaka stade Intwari bitera intambwe ku yindi. Ukaba utaragura akajezi ko mu giserukiro cy'intamba mu rugamba, ndondera kuri ino nimero ubona aha munsi, hama ndakubwira ingene uzoyironka ku giciro ciza cane, maze zoje kugura stade Intwari dushajije cane. Ni kuri gutenya amajana 257 61 78 64 61 plus 257 61 78 64 61. Iyi nimero yene ushobora kuyicako mu kudubwira ivyo ushaka ko tukwamamariza kugira ngo uronkere abakiriya tushobora kuvugana neza ku giciro ciza tukakwamamariza. Ndagushimire wewe ubankurikiranye kuva mu ntango gushika ku mpera y'iki kiganiro. Mwari kumwe nanje Wilfried Irambona, ikinyamakuru ni Ifisport gikorera kuri Facebook na YouTube. Mukore sabone cyangwa subscribe, usangize ikiganiro inshuti n'amagenzi, musige ivyumviro byanyu muri commentaire. Ndabakunda cyane, mugira mu waho, bye bye, hasta la vista, muranige mu byanyu no mu banyu.